Tega n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira makuru n'ibiganiro tubagezaho iminsi yose kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. N'umwanya w'amakuru agezweho muri iki gitondo, turi ku wa kabiri ku itariki ya 6 Mukakaro 2024. Turabagezaho inkuru zigiye zitandukanye uyu munsi wose, nimuze gucikwa mu gateka kazina muntu, politike hamwe n'ubutungane n'umutekano nibyo tugiye kwibandako muri uyu umwanya. Mbere yuko tubagezaho ingingo nkuru tuza kwibandako, reka turamutse kandi duhe kaza abadukurikiye bari mu gihugu c'u Burundi, imbere bari mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, batwumviriza bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika n'abatwumviriza bari ku migabane ya kure. Mwese turabakengurukiye cyane kandi turabahaye ikaze muri uyu mwanya w'aya makuru aza kwibanda ku ngingo nkuru zikurikira. Ingingo ya mbere nuko ibisigarira vya Petero Buyoya biza gushikanwa mu Burundi uyu munsi turiho ku wa kabiri ku itariki ya 16 Mukakaro. Bimenyeshwa rero n'umuryango yahoze arongoye u Burundi. Turaza kubagezaho rero uko vyoba vyifashe, ndetse umuryango wa Petero Buyoya urakengurukira cyane umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kumvo muza kumviriza. Si iyo nkuru gusa irabana na Petero Buyoya tuza kubagezaho, ahubwo muri aya makuru muraza kumviriza ingene Perezida Nkurunziza yabona Perezida Buyoya. Tukaba rero tuza kwifashisha ikete ryanditswe na Petero Nkurunziza, akaba yararyandikiye umukuru w'igihugu c'Ubugiriki ku itariki y'indwi Ndamukiza 2014. Nimuze gucikwa rero niyo ngingo ya mbere. Ingingo ya kabiri, turaja mu gisata c'umutekano n'agateka kazina muntu. Muri komine Bweru hari umumenyesha makuru yitwa Pantaleon Ntakarutimana afunzwe ku gikenye ca Mustanteri Diane Nibitanga. Pantaleon Ntakarutimana rero akaba akorera ikinyamakuru Jimbere Magazine, ndetse kuva ku wa gatandatu ku itariki ya 13 kwezi kw'indwi mu gasho bwa komine Bweru mu ntara ya Ruyigi ku itegeko rya Mustanteri Diane Nibitanga. Caha Pantaleon Ntakarutimana yagirizwa mukaza rero kuba ya mubikurikira muri aya makuru, dore ko birabana kandi no kuba Pantaleon Ntakarutimana yarubahutse gukora amatoza ku kiziga cari mu modoka ya Mustanteri. Turaza rero kubigarukako n'izindi ngingo zigiye zitandukanye muri aya makuru. Hari byinshi twagiye tuzibategurira ko mbasaba rero kugira ngo ntimuze gucikwa, fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Ibisigarira byo muri Petero Buyoya birashikanwa mu Burundi uyu munsi. Nkuko bimenyeshwa n'umuryango wahoze arongoye Burundi, bitegekanijwe ko ibisigarira vyiwe bishikanwa mu gihugu c'amavukiro kuri wa kabiri genekezo rya 16 Mukakaro 2024. Umuryango wa Petero Buyoya ukaba umenyesha ko ivyo kumushingura n'iteka bizoba muri iyi ndwi nyene, ariko bihagarikiwe n'umuryango yiwe gusa. Umuryango w'umwisi Petero Buyoya ukaba ushimira abategetsi cane umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye we yemeye ko ibisigarira vy'iwabo tahanwa nk'uko yari yaravyifuje mbere yuko yitaba Imana. Bandi rero bakaba bandi bashimirwa n'abategetsi n'abanyagihugu bo mu gihugu ca Mali, kuko ngo bari barakiriye Petero Buyoya nk'uwaba akiri muzima, ndetse n'inyuma yo kurenguka ibukama bitegekanijwe ko kuwa 20 Mukakaro ariho hazoba urubanza rwo kuganduka kuri uwo yahoze arongoye Burundi nk'uko imigenzo y'ikirundi ibisaba. Tukaza kubagezaho inkuru zose z'ingene ibisigarira vya Petero Buyoya biza kushikanwa mu gihugu c'u Burundi. Nibihashika kuri imbonesha kure ya Hejuru TV mukaza kubikurikira. Ariko kandi tubize ko Petero Buyoya yarongoye Burundi kuva ku wa 3 Nyakanga 1998 gushika ku wa 10 Mukakaro 1993. Hagati aho hari uko Perezida Nkurunziza yabona Perezida Buyoya. Tuba tubisanga mu ikete Petero Nkurunziza yandikiye umukuru w'igihugu c'Ubugiriki ku w'indwi Ndamukiza 2014. Petero Nkurunziza akaba yaragize ati: nyene icobera umukuru w'igihugu, ni n'umunezero udasanzwe kubarungikira ku izina ry'abarundi bose, ku izina rya leta no mu izina ryanje nyene ndamukanyo zanje. Nkaba mfashe kandi kano kanya kugira ngo ndabifuriza amagara meza, amahirwe n'umugisha kuri mwebwe nyene, muryango wanyu n'abagereki bose. Barinezereye kandi kubandikira ndabasaba gushigikira nyene icubahiro Petero Buyoya yahoze arongoye igihugu c'u Burundi, akaba ari intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa Afurika muri Mali na Sahel.
mu matora y'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa OIF. Perezida Buyoya ni intwari idasanzwe itizabagirwa mu buzima bwa politike y'u Burundi, w'ibikorwa yakoze vyahinduye amateka y'igihugu cacu. Umugambi w'ubumwe bw'abarundi gushiraho demokarasi yatumye hashoboka amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashinga amateka mu 1993. Ibiganiro vy'amahoro vyahuje imigambwe yose binadushikana ku masezerano ya Arusha. Ibiganiro n'imiharirwana vyaradushikanye ku masezerano yo guhagarika intambara muri ibikorwa bihambaye yaranguye agitwara igihugu. Amashirahamwe mpuzamakungu atari make yaramwizeye amurungika mu bihugu bitandukanye gukurikirana amatora, kuba umuhuza mu matati no gutunganya ibiganiro vya politike. Muri ayo mabanga yose yakoreye iby'agaciro kanini umugabane wa Afurika n'ishirahamwe ry'ibihugu bivuga igifaransa. Ibikorwa yari yikoreye ubumenyi Perezida Pierre Buyoya yagize ku ishirahamwe ry'ibihugu bivuga igifaransa bwamugize ushoboye kurongorera ishirahamwe ryacu. Kuri ivyo vyose ndabandikiye mugenzi ndabasaba kwizera Perezida Buyoya mu kumuha ijwi ryanyu matora yimirije umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'ibihugu bivuga igifaransa. Ndangije nyene icobera umukuru w'igihugu nsubira kubaha indamukanyo z'umuvukano. Pierre Nkurunziza, Perezida wa Repubulika y'u Burundi ku itariki y'indwi Ndamukiza 2014. Kuri Petero Nkurunziza yabona Perezida Pierre Buyoya mw'ikete rero yandikiye umukuru w'igihugu c'Ubukiriki ariko haramusaba kumushigikira. Perezida Buyoya rero nkuko twabivuze yarongoye Burundi ku wa 3 Nyakanga 1987. Perezida Buyoya akaba yarasandavye ku wa 17 Kigarama 2020 Paris mu Bufaransa aho yariko canwa kwivuza. Perezida Buyoya yashinguye Bamako mu gihugu ca Mali aho yari asanzwe aba kuva atanze imihoho mu mabanga yo guserukira ubumwe bwa Afurika muri ico gihugu no mu karere ka Sahel. Mu nyishu rero nyinshi zagaragaye hariho abagiye batangaza amazina ya Perezida Micombero, Perezida Bagaza na Perezida Ntaryamira, kumbure bibajije ko abaperezida bose bapfiriye mu mahanga batahambwe mu Burundi. Ivyo sivyo niko Pacifique Ninahazwa bisigura. Perezida Michel Micombero asandabiye Mogadisho muri Somalia ku wa 16 Mukakaro 1983, ariko Perezida Bagaza yaremeye ko ikiziga gitahukanwa maze arashingurwa muri komine Rutovu. Perezida Sipiriyano Ntaryamira yahitanywe n'isanganya ry'indege i Kigali mu Rwanda kuva ku itariki ya 6 Ndamukiza 1994. Ibisigara vy'umukuru w'igihugu bikaba vyaratahukanye bishingurwa i Bujumbura ndetse na Perezida Jean Baptiste Bagaza yasandabiye i Buruseli mu Bubiligi ku wa 4 Rusama 2016. Ikiziga ciwe caratahukanwe akaba yarashinguwe mu muryango mu gisagara ca Bujumbura. Niko rero iyo nkuru ya mbere twari bateguriye. Tubandanirize rero ku yandi makuru avugwa mu gateka kazira muntu hamwe n'umutekano. Hari umumenyesha makuru k'ibinyamakuru magazine Jembere yitwa Pantaleon Ntakarutimana afunzwe ku gikenye ca Mustanteri Diane. Ca Pantaleon Ntakarutimana ngo nukuba yarubahutse gukora amatohoza ku kiziga cari mu modoka ya Mustanteri. Isoko ry'ikinyamakuru SOS Media Burundi nkuko ribishikiriza rikaba rigira riti hari ku munsi wa gatandatu igenekezo rya 13 Mukakaro 2024 umumenyesha makuru yitwa Ntakarutimana Pantaleon akorera ikinyamakuru Jembere Magazine yari mu kazi ka misi yose ku bitaro bikuru vya komine Bwero. Niho haza imodoka ya Mustanteri Diane n'ibitanga bimwe ikisiga c'umuntu biboneka ko yagonzwe. Mustanteri yari amuzanye mu buruhukiro. Muri ako kanya nyene haciye kanurwi w'abantu bo mu muryango w'uwo yagonzwe, ndetse bakaba bavuga ko bidashoboka ko uwo Mustanteri yari kwihutira kujana uwo muntu mu buruhukiro mu gihe wamugonze batigeze bamufata, ahubwo bakagiriza Mustanteri ko ariko gukora amanyanga yo kumukingira ikibaba no kumunyegeza. Umumenyesha makuru Pantaleon Ntakarutimana yaciye yegera abo babuze umuntu aratoza kugira atange amakuru, ariko Mustanteri yagumye amutera ubwoba ko niyakora iyo nkuru azokwibonera ko. Umumenyesha makuru yabandanije akazi kiwe kuko yari yavugishije bene umuntu yegereye Mustanteri Diane n'ibitanga ngo nawe agira ico abivuze ko. Mustanteri yaciye ahamagara abapolisi bari kumwe barafata umumenyesha makuru, bagenda rero baramuburutura hasi bamwinjiza agasho kari mu gipolisi gushika nubwo niho Pantaleon Ntakarutimana afungiwe. Biratangaje kubona n'umumenyesha makuru afise amakarata y'akazi yakwiye ashobora gufatwa ari mu kazi kiwe mu gihe afise amategeko abagenga kandi n'umukuru w'igihugu
adasiba gusemerera ngo ntacoshoboka mu gihe atabamenyesha amakuru bahari, ngo nitwumva rero ingene umusitanteri ashobora gufata umuntu akamufunga atakosa na rimwe amwagiriza, ivyo tubona ko hari iterabwoba ridasanzwe ririko rirakorwa. Bino bintu rero ngo vyoba biteye isoni kuko ngo abanyamakuru batari bake bamaze imisi bahohoterwa mu Burundi, bamwe bagakubitwa, hari n'abahatswe kunyuruzwa, hari n'abagiye barafungwa. Rero ntitwibagiye Florian Yangabiye na Sandra Muhoza basanzwe bari mu buroko bw'akarengane. Urwego CNC, umushikiranganji Leocade Ndacayisaba abajejwe ivyo kumenyesha amakuru n'umukuru w'igihugu bari bakwiye no gufata ingingo zihagarika akarenganyo n'agatotezo kabandanya gukorerwa abamenyesha amakuru. Ngo ntitwokwibagira kandi ko kuva muri 2015 abamenyesha amakuru baba babijana b'abarundi bari mu buhungiro. Ivyo rero bikaba bitangazwa n'ikinyamakuru SOS Media Burundi. Reka tubandanirize rero ku yandi makuru n'ubundi ariko hatangazwa n'ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye. Regideso ikagira iti amatara ntazosubira gucikagurika, ese mvuga yoba iyajanye n'ingiro. Tariki 15 Mukakaro yari itariki irindana mu gishika cane, niho n'umuyobozi yajerwe amasoko ntangaguvu mu Burundi Martin Ndayizeye yari yamenyesheje ko ata matara azosubira gucikagurika bivuye ku kugabanya umuyagankuba ku turere kubera uhararimuke ivyo bita telestage mu rurimi rw'igifaransa. Biravye umengo imvugo yajanye n'ingiro kuko ahantu henshi mu gihugu umuyagankuba waho ariko urugero rushimishije. Duhere mu gisagara ca Bujumbura, mu gihe rero amatara yahora aguma acikagurika mu makaritsiye yawe Nterekwa na Gisandema, amatara rero yari ahari kuva ku W'Imana inyuma y'umutaga gushika ejo isaha 10 aho ikinyamakuru Iris cabaza ndetse ntiyari bwacike. Makaritsiye nka Kinama, Mutakura naho nyene nta bibazo vy'icikagurika ry'umuyagankuba bigeze bagira ku munsi w'ejo. Wegereye hagati mu gisagara nko mu Bwiza, Buyenzi na Rohero naho nyene umuyagankuba wari umeze neza gushika ejo isaha 10. Hagati mu gihugu ku migwa mikuru y'intara ya Ngozi, Gitega na Karusi amatara yariho, ariko mu ntara ya Gitega muri zone Mutoyi nta matara yari ahari mu masaha yo muhingamo. Mu Kayanza amatara yaracitse igihe nk'isaha 6 ariko hakaba hataramaze iminota 5 ataragaruka. Mu Rumonge ho ngo yacitse muri ayo masaha ya saa 6 nyene, ariko inyuma iminota nka 30 yaragarutse. Abo mu Rumonge rero bakavuga ko agahengwe katanguye kwibonekeza kabaheze nk'indwi 2 mu gihe amatara yahora yama ariko arabacikirako buri gihe. None tugire ngo ivyicikagurika ry'amatara ntibizongera. Ikiganiro yahaye magazine Jimbere Martin Ndayizeye umuyobozi ajejwe amasoko ntanganguvu akaba yaramenyesheje ko n'imiburiburi imyaka 3 iyo izohera atacikagurika ry'umuyagankuba bisubiye kuba biretse bivuye ku busaza bw'ivyuma n'imihora y'amatara canke izindi ngorane, ariko tajanye no kuba hari ubukene bw'umuyagankuba uhingurwa. Umwizero ukaba awutanga yisunze ko hari ibimoteri bibiri vyo ku rugomero rwa Kabusezi vyatanguye guhingura umuyagankuba kuva ku wa 15 Mukakaro 2024. Navyo ngo bizokongereza megawati 20 ku muyagankuba rusanzwe mu gihugu, kambere ngo vuba hagiye no kwiyongerako n'umuyagankuba wa Rusumo Forza. Urugomero rero Burundi buhuriyeko n'ibihugu vy'u Rwanda hamwe na Tanzania. Hamwe ivyo gutanga umuyagankuba vyobandanya nk'uko vyari vyifashe ngo vyohimbara n'abarundi batari bake, cane cane abakora imyuga itandukanye isaba umuyagankuba. Tubakengurukire banywanyi bacu mwe mudahwema kutwereka ko mukurikira amakuru n'ibiganiro vya Hejuru TV. Ntuze gucikwa n'uyu munsi wose tuzaza kubagezaho inkuru zigiye zitandukanye. Jana kuri subscribe canke sabone kugira ngo zize kugushikira uri mu bambere.